Nongeye kubaramutsa mwebwe mese mudukurikirana aho muherereye hose mu mpande zine zigize isi tubabwire ati mwiriwe canke mwaramutse biterwa n'amasaha muriko muradukurikirana ko turaje kandi tubashikirize amakuru na cyane biko biravugwa ku mirongo y'urugamba mutwihanganire ku mwanya twagize hotate ko turabaha amakuru habaye ikibazo tekinike cyatumye tutabaha amakuru nkuko twadusanzwe tubikora ariko n'amakuru novuga yuko akomeye cyane tugiye kubana aho tuza kuyagira hamwe na cyane bigezwe ku mirongo y'urugamba ubona yuko isibaniro ry'imigwano rikomeza kuboneka mu bice bigiye bitandukanye haba muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Tuza gusimbira muri Sud Kivu tubabwira ukungene umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda wagerageje gusubira kugaba ibitero mu gace bito Kabunambo ariko ntivyashoboye kuborohera nkuko amakuru avayo abivuga. Twaje tubabwire uko vyabagende ngaha muri Kabunambo tubabwire yuko ari umusozi umwe mu misozi iri muri territoire ya Uvira. Turaje tubabwire uko vyari vyifashe muri rusange. Sivyo gusa turaza kubabwira amakuru kubijanye n'imigwano canke urusaku rw'ibiturika amasasu mato na manini vyaraye biravuga guhera isaha 4 z'ijoro mu ijoro ryakeye muri Plaine de la Ruzizi. Tubabwire ukungene vyaje vyifashe imigwano yahabereye uko yari imeze ndetse ababa hafi y'umupaka igihugu cy'ubundi gizwe n'igihugu ca Kongo bo badoha amakuru batubwira yuko mu ijoro bitari vyoroshe hakujya kuko kuva isaha 4 z'ijoro kugera mu bucagucago bw'uno munsi wa mbere w'igenekezo rya 2023 bumvise imigwano itari isanzwe na bukebuke. Ivyo sivyo gusa zo kuriyagira amakino iganiro turaza kwinjira mu gisagara ca Uvira naho hari vyinshi byo havugwa inyuma yuko ku munsi weje tubashikirije yuko hari umwe mu basikare b'u Rwanda w'umumaneko yafatiwe ngaha mu gihugu kuri frontiere ya Kavimvira. Inyuma yaho hagiye gufatwa abakobwa batari bake b'igihugu cy'u Rwanda bariko baraza gutata ngaha mu gisagara ca Uvira akaba bafashwe mu gatondo kuno munsi w'igenekerezo rya 2023. Ivyo turaza kubiyaga ko mwa kino kiganiro cacu. Sivyo gusa ku munsi wejo naho ntivyari vyoroshe hariya muri Nord Kivu neza na neza muri Warekari naho turaje tubabwire ukungene muri Warekari vyari vyifashe. Muri Warekari hari amakuru avayo tuza kubabwira aho mu gace bitwa Kanume hongeye kuba imigwano ikomeye cyane hagati y'inyeshamba z'u Rwanda ndetse na Wazalendo. Ibi byose twaza kubabwira ukungene vyari vyifashe hari ku munsi wejo w'igenekezo rya 2022. Turongera tubabwire ku makuru meza ku bakunzi ba Wazalendo aho Wazalendo yirondereye umwambaro wabo w'akazi kugira ngo ntibasubire kuza barabitiranya na bakuru babo ba FARDC. Ibi byose turaje tubabwire ukungene vyifashe muri make aya masaha bagasongwa ariko barabasongora hariya mu misozi miremire ya Fizi nkuko amakuru yacu ariko arabitubwira. Rero ikaze ni karibe wewe wamaze kuri subscribe nizera yuko amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ibandanye bashikira. Rero utarabikora kora subscribe kugira ngo bandanye mudushigikira. Turabona yuko mu misi mike cyane dukoresheje runo rubuga mugiye kuzura abadukurikirana bangana ibihumbi 7 n'urukundo rudasanzwe muri kumuratwereka. Rero natwe ntiziga tubata hasi cyane mu kubaha amakuru ata fanatisme canke ataguhembwa na gute uko abenshi bamukeneye kumenya uko biriko biragenda. Nta na rimwe nzobaha amakuru y'ibishobisho kubera ko nshobora kuba amakuru adatomoye neza ugasanga ndiko ndabica mu mutu canke ndiko ndagerageza korosha ibintu biba bikomeye kandi biba bidasanzwe. Rero wose udakurikirana ndizera yuko wamaze gufyonda subscribe. Rero muze twihuririre muri izi ngingo nkuru tugiye kubayagira z'amakuru muri aka kanya. Nkuko natangwa ndayivuga umuhari w'inyeshamba AFC M23 waraye wongeye kugerageza kugaba ibitero bikomeye cyane ahari ibitero bikomeye cyane muri Bunagana. Si Bunagana ni Kabunambo aho muri Kabunambo muzi yuko hari haheze imisi mike cyane zino nyeshamba z'u Rwanda zari zahigaruriye zihamara amasamake. Ni mu kiganiro nakoze ndababwira yuko hari umusirikare wo muri FARDC ava mu muryango w'abanyamurenge yari asanzwe ariko arakoresha drone z'intambara niho yaca yiduza ayirara mu basirikare ba FARDC arabarasa ahejeje kubarasa
yongera arasa n'inkoho yari ahantu inyegeje bariko barakoresha. Murabizi ko baciye bamufata bamusika mu ntoki. Iyi kabunambo ituma FARDC iyi kabunambo byatumye FARDC ngira ngo nyinshi yongera kwigarurira mu gihe zino nyeshamba zahamaze umwanya mutari muto. N'inkuru nabahaye abeshi barajajinga ngo muraduhenze bimeze uku, ariko ndibaza ukuri mwarakumenye ko ibintu gene vyagenze, nubwo abenshi mwabona yuko ari nibihuha habamo n'abagomba kudushwanira, ariko Imana ishimwe nuko mwagiye murabona fact cyangwa proof zuko ivyo bintu vyari vyabaye bivanye na kabunambo ahiri n'igisigara cya Uvira aho kiri. Mugabo kuri no munsi baraye bongeye kugerageza kuhagaya ibitero, ntivyaboroheye na bukebuke kuko barashwe mu buryo budasanzwe. Barashwe kabisa, bongera bararaswa mu buryo buboneka. Amaze kuraswa vyatumye zino nyeshamba zigira kure, ziriruka cyane. Nkuko amakuru bivuga hari benshi basize ubuzima muri no migwano yabereye ngaha muri kabunambo, ku buryo abasirikare ba Wazalendo baciye bambura impuzu bano basirikare b'igihugu cy'u Rwanda bagwe muri buno buce, kubera ko murabizi Wazalendo nta impuzu zihagije bayifitiye, ariko baciye baprofita zino mpuzu z'abasirikare b'u Rwanda. Aho mbere waduha amakuru yatubwiye yuko abasirikare batari bake bambaye ubusa mu bapfiriye ngaha ku mirongo y'urugamba. Turaza kugerageza tubaronderera amafoto y'ivyabereye ku mirongo y'urugamba, nitwayaronka turayabaha mu groupe yacu WhatsApp. Rero link murabizi ko yamari ya mbere muri commentaire kugira mwinjire murabe ibiba vyabereye ku mirongo y'urugamba. Sivyo gusa twababwiye ko tuza kubabwira ibijanye n'amasaha canke urwamo rw'amasoro rwumvikanye guhera saa 4 z'ijoro zuno munsi mu bucaguca kugira mu bucaguca bw'uno munsi aha muri Plaine de la Ruzizi, nkuko amakuru tuyahabwa n'abasanzwe begereye ivyo bice byari ko biraberamwo imigwano. Rero iyo migwano yabaye FARDC yagerageje kugira offensive irataka zino nyeshamba birangira bazigejeje kure cyane. Aho amakuru dufise nuko zino nyeshamba bazigejeje muri Kamanyora. FARDC kabiri kirategura ikitero gikomeye cyane cyane mu gukubura inyeshamba z'u Rwanda zikiri ngaha muri Sange hari igice kirimo inyeshamba zitaravamwo, bamaze kuzikora mu maze bandanye ba progress mpaka no kubakura muri Kamanyora. Rero ngaha muri Plaine de la Ruzizi haraye harumvikana amasasu menshi, ibiturika bitari bike, aho abari ku mupaka wa Kongo ndetse n'u Burundi, ndavuga bari muri Cibitoke ya kera, baraye bumva ugwamo rw'amasasu n'amasoro menshi byeko biravugira ngaha muri Plaine de la Ruzizi. Murumva yuko ibintu bitoroshe nta na buke, aho imigwano umwanya ku mwanya ikomeza gukomera nkuko abantu batari bavyibatsa. Nari nababwiye yuko mu gisagara cya Uvira naho hari bitoroshe biriko birahavugwa, havugwa ibijanye n'abamaneko canke abatasi b'u Rwanda baguma bahafatirwa umunsi ku munsi. Nababwiye yuko ku munsi warurenganye, ku munsi wejo hari umusirikare w'u Rwanda yafatiwe Kavimvira afise ama passport agera kuri 4. Amaze gufatwa byagiye kugaragara yuko ari umwe mu batasi b'igihugu cy'u Rwanda, ariko ivyo naho bidafashe kuko ku munsi wewe uno munsi gene 2023 hagiye gufatwa abandi bakobwa bisungerezi kabisa, nkuko amakuru dufise abivuga. Bari bavuye mu gihugu cy'u Rwanda baje kugira ubumaneko ngaha muri Uvira, ariko abo bose bakaba basizwe mu ntoki n'igisirikare cya Kongo FARDC, nkuko amakuru yacu ava ngaho mu gihugu cya Kongo abitubwira. Amakuru uzakomeza ko yabatohoreza uko bintu byifashe, sigura yuko aha muri Plaine ibintu bitoroshe, kuko biraboneka neza yuko imigwano isigaye yakomeye cyane ku buryo usamara ashobora kuzaramburwa gace atakibazo na kimwe giciye. Musivyo gusa nari nababwiye yuko Wazalendo birondereye umwambaro wabo w'akazi, nkuko amafoto ariko aragaragara bikorera cicikana ko ahagiye hatandukanye. Abana b'igihugu ba Wazalendo bariko baragerageza kwiyambika uniforme shasha idatsa na bakuru babo FARDC, kumva zuko bashatse kwereka M23 RDF ko biteguye kuyihondera mu igunira atacamira. Abari hafi ya M23 boyibwira muti ngo aha abana baraje, kandi ntuza kubikura imbere uri muzima, kuko bazananye ishavu ridasanzwe. Muri kino kiganiro nari nababwiye ko tuza gusimbira muri Nord Kivu, tubabwire ko ingere situation zimeze aho muri Kanume hongeye gusubira mu migwano hagati ya ASM 23 na Wazalendo. Ni migwano mishasha
ikomeye cyane yongeye kwaduka kuri uyu w'Imana w'igikezo rya 2022 ntwarane uno mwaka turimo ni mu micungararo ya Kanume mu ntara ya Warikari muri Nord Kivu. Iyi migwano iriko irahuza abagwanyi ba AFC M23 n'abita abawazarendo ikongera gukongeza umutekano muke mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akarere kari gasanzwe karangwa n'intureka zidasiba mu gihe abasivile bafashwe hagati y'iyo migwano bariko babaho mu bwoba no kutamenya ico ejo hazoba uku gusubira kwaduka intambara gutera ubwoba ko ivy'ubutabazi n'imibereho bishobora gusubira kunyuka cyane muri ako karere gasanzwe gafise n'ikibazo cy'umutekano gikomeye cyane. Ino nkuru yo muri Warikari turaza kugerageza tuyibatohoreze tubabwira ukuri, tubabwira ukungene ibintu bimeze, abagize amatake tubababwira ndetse n'ingene imigwano yagenze muri rusange. Turacakomeza tubatohoreze uko ibintu vyifashe. Jewe nitwa Cody the Black, mwebwe mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro vyacu. Ndizera yuko mu vyakira neza cyane kandi natwe tuza kugerageza kugira ngo dushobore kubaha vyinshi uko biri muri rusange. Amakuru ya Goma na Bukavu na makuru za kubategurira mu kiganiro cyacu nyezina, tuza kubabwira vyinshi mutaramenya kubiriko birabera ngaha hakujya muri Kongo na cyane muri bino bice. Narijya muzi yuko leta y'u Rwanda yasinyiye gukura zino nyeshamba zayo mu gihugu ca Kongo mu misi mike itarambiranye. Rero turaza kurabira hamwe eske leta y'u Rwanda byo bigiye kubikora canke irakomeza idadaze umutwe ndetse n'umutima. Kubafatiye hagufi canke hagati amakuru yacu mu nkundire ndabasubiriremwo bikuru twavugiye muri ano makuru nka concrete canke kazime kugira ngo abatatahuye muri development batahure muri no kazime. N'umuhari wa ASM 23 wongeye kugerageza gusubira kugaba ibitero bikomeye cyane muri Kabunambo, ariko nubwo ntivyaboroheye kuko FARDC yagerageje kuzana inguvu zidasanzwe ibegeza inyuma maze yica n'abatari bake. Uwo muhari w'izo nyesamba nyene bongeye guhanganira mu kibaya ca Rusizi n'abasikare ba coalition FARDC harimwo wazarendo ndetse n'abarundi bashoboye gusubiza inyuma cyane zino nyeshamba z'u Rwanda, birangira babigije kure cyane kandi hashoboka. Mu makuru dufise yizewe nuko imirambo itari mike yagaragaye mu bice byose vyabereyemo ingwano, kuko hagiye kugaragara imirambo y'abasikare b'u Rwanda kuko aribo batagize akayisite batsindiwe muri ivyo bice. Ano makuru yose tuyakesha bari ku mirongo y'urugamba ndetse n'abasanzwe begereye ivyo bice vyariko biraberamwo imigwano. Muri Uvira naho hakomeza gufatirwa abasirikare batari bake ba coalition y'u Rwanda, aho biboneka neza yuko bariko baratsindwa mu buryo budasanzwe. Abakobwa batumwe barafashwe ndetse n'abahungu batumwe bose barafashwe. Rero niho turangirije no makuru yacu. Ndizera yuko abadukurikira nyuma kino kiganiro muza gukomeza kubana natwe mu bindi biganiro byose zo kwashikiriza. Jewe nitwa Cody the Black, ini BM4 News. Bye bye.